twashitse. Welcome. Hari hanyobeye. Wegenda imbere man. Genda imbere wowe ufirime imbere. Ugataruka barakumena umutwe. Bashaka bampereko. Ah, Lina Blanche na Vivi yagiye. Lina birutse. Lina sali wase. Ibi ni byato byawe cyangwa ibyo ni? Ibi cyangwa ni ibi. Lina uraberewe. Vivi. Madame arase gusohoka tuya. Turi imbere gaza gato kuri ndirimbo yawe. Ya ukunda. Sugukunda tagukunda mama. Birajyana nk'indayo mu muzo. Ningoguha umuntu adashima mama. Biratera inunu n'agahinda. Nofuma ngenda, nofuma nikira. Ibanira n'inyoni n'inyamaswa. Nofuma ngenda, nofuma nikira. Ibera ku gasozi kakure. Nawazalanga. Ibije bambwiye ko muri ngaha muri mubiki. Ari muri studio. Turi kwa Miri. Unduga ni kwa. Aho nomba tu, aho na. Nakula pause. Ngenda n'amaguru. Ngenda n'amaguru? Subusa. Iyo ndirimbo itkubusa. Byose nubusa. Fisubusa. Okay, niveau d'étude ya Muyomba irakenewe ko tuyimenya ndibaza. Hana y'amashuri wiza ngarago. Nabana kuri kicucu. Uri umutipe ni kicucu mwisi. Uraza abantu baba convoyeur bari ngaha gakaca. Bafise ama université batoza desa. Amashuri, chimsa amashuri menshi nawe ndagusumbya amashuri. Uyu mutu ni wa wapi? Wewe nyene ngaho ugenda na kanani ukone nta amashuri. Ufise amashuri aba cyamani ba wapi? Bakubwiye ko ingabira nari mashuri. Fise menshi uko jewe ndi intare. Cyamani. Intare zabaye nyinshi bago. Intare. Okay sawa. Basi ndi fyisi, je ndi fyisi, ndi fyisi. Sindi intare, je ndi fyisi. Vivi bakugira ati Vivi Muyomba ubustari bwawe bwose imyaka yose maze mu bustari bukumara igiki wo kwishuri wo bishuri umvise bya bibazo ega ari bibazo mutamushaka ko bababaza kubera iyo ni vie privée niye nani Lina sasa uwo mwana Lina ngidufashe ngiduramuce vraiment ega turamutse gusa nani nicinda mufise mu muko cyaka kumenya impamvu ega ndabwire hari igihe je no muhamagara ka ariko abashaka kumva umushinga nta mana yandago nakubwira iki mbo nje salimia basi ngituramutse Lina yo Lina ngituramutse uzoza urangire turuha vraiment akazi kadi ngine kagoye vraiment Lina vite meze neza akuri misi uraberewe ariko wari wirutse kilo utabisha oya mu bisanze je sinarinzi ko mujenga kandi murazi ko nitari ingo nawe ingo Two bakunzi ba Isaac TV amahoro imana bari namwe aho muherereye hose ndizera neza yuko kandi ntashidikanya yuko umerewe neza aho uri hose. My name is Isaac Classic kuri MIC behind the camera ni Juma Jux. C'est vraiment no munsi nyatari ibyo ngiye gukora rero ndabarahiye nuko izina ry'Imana bana sinzi ni byari byo ariko gusa ndazi ko bizagenda neza cyane uno musore tujinga aha mubona turi he abantu benshi barasabye ngo ndavuga aho turi ho ndahazi weje mahani he ndazi nahariho sindahazi bana mundeke nawe uzi nawe Juma Jux nawe nahazi okay voilà ntaco reka tugende ni muri tugiye kuri studio kwa Miri Pro ni kwa Miri Pro ariko rero je sinzi ko ari kwa Miri Pro gusa tuba tugiyeyo aho imbere gato Juma tugende hari muri byo ngiye kuronderayo ambwiye ko aje gukora indirimbo kandi aje gukora indirimbo ku Deni ni sponsor nimba ari byo n'umukobwa n'umuririmvyi kazi yitwa Lina Blanche cameraman uko tayari twagiye rero niba kwirukana mbene nahani hari man batwashitse welcome hari hanyobeye wegenda imbere man genda imbere wowe
filime imbere kuko ataruko barakumena umutwe bashaka bampereko MA Production Amiri Pro Mheshimiwa inakwaje uraho se mushingana Vivi tenje kurondera bajya abantu bajya Lina Blanche na Vivi agiye Lina irutse Lina sali wase ni more ujya mu mama kwache yiruka Lina ni sawa urukurajya Lina urukurajya oya kamera bayizimije na none bibintu nibiki ibinyeni binyeni turaje kugendera Lina je n'abantu telefone kuri ngaha Lina batereka nzinda kutame oze Vivi bande bakubwiye ibi ni byato byawe cyangwa ibyo ni ibi cyangwa ni ibi Lina uraberewe Vivi madame anaze gusohoka tuyaga lazima tuvae kaski Vivi bite rero musaza cyangwa ndavugana na Vivi avant yuko ndavugana na madame amakuru imisi safi Vivi uraberewe cyane namba ya masocks na masocks ibi nivyo biratoje wambaye ngaha ushaka ikintu ndabikora ni sawa ibi kiri imbere kwanza gato ya ndirimbo ya shukuru ni bya shukuru ya inde shukuru sio bibiri yachana viatu wanajua tunavaga viatu okay sawa Vivi amakuru imisi Vivi je bambwiye ko muri ngaha muri mubiki muri studio turi kwa Amiri Pro umduga ni kwa au naomba au na kula pause ngenda n'amaguru nta muduguragura Vivi nini akagenda kugira muri mustar naguze nyinshi narazigurishije izindi ndazigaba urazigaba yes nice ubu mfise imirima y'ibiharage imirima y'imyumbati imirima y'ibigori n'ubustare Lina Blanche afise uracatinya kamera vra ngene yirutse inde Lina madame wawe uri kuvugana na Jane uvugana na madame ubona uvuga ushana shuhe sawa ebane mujya bashaka mvugana na Jane avugana na madame ugomba bose Vivi aka Muyomba basemaje niko witwa amazina yawe yose nyakuri naya Jane twa Bigirimana Vianney Vivi none se bari kupa nindi ari kupa n'abafan cyane okay Vivi ubwanwa urabukura canke nibukugwa neza ndabukura kubera cyubibona Vivi umurasta umurasta abarasta kirazira ko bajya inyama we nta nyamujya ivyo murabesha intare umurasta ni intare nayo itari inyama niyo givyo cyubibona abagere bavuga ngo ntibajya inyama barabesha abarasta bavuga ko batajya inyama twebwe abarasta ntitwicana urumva abarasta ntidukora ikibi abarasta ntitugira inzigo mu muziki abarasta ntihatuna mapose abarasta dukunda Imana nico gituma twitwa abarasta Muhamagara umudamu ga muhamagara madame bikarase kwaje hasi wanje sinzi cyumba rimwe ike si cyumba si wa ujeje guhamagara ari muri studio urukora ko uje muri waje mu biki bariko barandonda uje muri studio urukora ko indirimbo shishaje ijwi ryawe sindaryumva kubera ibi bintu none uzi ko duma twikingira ifoke wanyegereye cyane wavuga nta kibazo uko biri kose ndazi ko atari na kimwe kiba Vivi turi imbere gaza gato kuri ndirimbo yawe ukunda mugabo watanguriye hasi jejwe ryawe si indirimbo yanje watangurira mu makora atari none rega Jose ndumuririmba playback urumva utanguriye mu bintu bitari ucawumva ko atari okay twageririmba basi mvyi wawe reka je ninumi esugukunda utagukunda mama birajyana nk'indayo mu muzo ninkoguha umuntu adashima mama biratera inunu n'agahinda nofuma ngenda nofuma nikira nibanira n'inyoni n'inyamaswa nofuma ngenda nofuma nikira ibera ku gasozi kakure iyi song ni best song ntigera iva kuri 6 kubera twebwe abarasta canke abantu
apana barasta kwanza barasta sio fashion abantu turabo igihugu abana b'igihugu tuza kuririmba ikintu kitava mu gihugu kugira ngo nawe uzoba umwana wa ntare rucaye basi baze bibuke cya kindi ciwabo. Okay. Sawa, n'ubu turi muri studio ivyo dukora byose twifuza ko bidahera. Ariko inyuma ya Muyomba menga nta zindi ndirimbo zatoboye kandi nawe uri mu journaliste nturaba YouTube. Jinda ziraba attention. Nta yindi kundwa muri zo. Nta yindi. Indirimbo yarakunzwe cyane ku rugero. Urazi impamvu yakunzwe. Kera twe tugisohora Muyomba hari aba journaliste bakunda akaranga. Bakunda vya bindi. Muri iyi minsi utaririmbye matako abakubali. None wewe nafikiri kama nka twebwe urimba matako mpaka leo. Nico gituma ubona usanga indirimbo yisohoye rimwe bakubwira ngo ngo nitambika ngo nitambwa ngo nigiri kirumva twebwe nk'abaririmbyi beza canke tuzi ico dushaka mu gihugu turitonda kugira ngo urabe kuzozana radha mugabo si yonyene imwe gusa ni nyinshi yose basi none kubandi Muyomba ntwane mishatse ko ari miremire hajya twibera akabanga usanze ukora ikiga Muyomba umucuraranze tureka n'umuziki ndumucuraranze nta bindi n'uburimyi n'amafaranga fresh arinjira aho fresh neza cyane afatika neza hajya amafaranga yo gufata menshi aranga amahera menshi era ku 10,000 rasta ibihumbi 10 niyo mahera menshi kubera ibihumbi 10 aho uri hose urashika inyuma y'igihugu intara ya nyuma mu gihugu ngaho ufata bisi ushika kurangaya ndazi ntabyuzura umurundi cyangwa umutipe je igihugu sindagiheza ndagitembera basi uzubaze neza umuntu wa ruguru aba ikobero ari hangaye ayo niyo mahera menshi okay barakunda kuvuga ko usana fizo naho woronka menshi Vivi barakunda kuvuga ko usana fizo Vivi arico mufana big fizo yani inshuti yanje kandi biravuga yuko harigeze kubicuka kibi hagati yawe na big fizo ibyo bikuye byarigeze kuvugwa Vivi kunzanira amajambo by'urusaku ndakubwira ikintu kimwe ntuzusubire kunzanira urwango ni ibintu byavuzwe uje kuvugana na jewe ntuzufiki twapfuye ikina ndazi niba mpamvu ndashaka kubitusigurire niba atari ibyo tubimenye niba ari byo tubitobore banyarusaka cye Muyomba no fiki n'umuntu fizo twarabanye fizo twarasangiye fizo n'inshuti yanje apana gate imwe ntabagabo babana muri gate imwe ntushake kudufezeresha oya none ubuzima bwa twarabanye apana muri gate imwe ntabagabo babiri baba muri gate imwe twese tuba muri gate muri bakuyagajya rutabishaje Muyomba uyu munsi twavuganye okay sawa nice murabona rero turi kumwe na Muyomba ariko Muyomba ari ngaha kuri studio na madame wiwe ndabafite urusaku rwinshi ariko Lina mwe mukurikira urusaku urusaku gusa urumva urusaku baravuga waje kumbaza urusaku cyangwa je kumbaza amakuru nyayo kuko ingere bimeza Vivi mvanye ndakubwira Vivi ingere bigenda uko turaronka amakuru urusaku twumva mu bantu gusa turondera abaririmbyi banyene byo bagasaba ko je na fizo dufise ingorane byaravuzwe bavuga ico twapfuye Napiki. Nicho twashaka kumenya. Oya we nturi umuavoka. Yes ni umuavoka. Nanuriyo. Ruba ntabyigeze bihabari. Reka ndababwira ikintu kimwe. Ntabyigeze bihabari. Ndakubwira ikintu. Ego. Ndakubwira ikintu ndaguhanura nk'inshuti yanjye. Apana kumpanura tuyaga. Oya kwanza ndaguhanura mu kuyaga harimo impanuro. Ntuzosubire kuvuga uza kubaza abantu ibintu abantu bapfa. Uranyumva. Urumva rero kiba nimba byigeze kwa tubyihoze. Bimbwirije to nibiki ibi twapfuye iki kubera mwara abagenzi magara nyuma y'abo bugenzi buca buracika habaye ngica abasepaye basi mwabaye separe ni iki ga Vivi nande na Fizo je na Fizo babaye separe gute ko separe no kuvuga iki separe bisigura ntimuki bugiye bucuti bwa hafi cyane wowe ufise ikibazo wewe ndakubaza ikibazo ubu wewe umuhungu mwakuranye muri ghetto wovuze muri ghetto ubu Fizo afise inzu yiwe James inzu yawe afise umudamu Fizo afise umudamu afise abana afise umuryango wibaza kuko mwasangira bya bindi sahani imwe cyo kujya kuri restaurant cyangwa kujya ariko byo bandanye bisigura ko ariko hariho kuba séparé mu buzima busanzwe hariho no kuba séparé ku bintu kumbure mwa ibiki basi umutipe yazanye urusaku rero urusaku nagonze uri journalist wawe bana umva Vivi Muhamagara basi madame basi tuyaje. Muhamagara basi madame. Muhamagara basi madame tuyaje. Umvise ibyo navuga. Madame basi uramwazi. Ni umutipe. Vivi. Gusa Vivi umadabwire big up frame. Urimba neza kandi umva. Umadabwire ndakwanza. Vivi rindira kwanza. Ubu karaoke ukirira ni he?
song za muziki na muziki iliho karaoke coronavirus hakuna karaoke dili hakuna dili hakuna dili hivi dili ni maisha ya watoto wa mjini sanzi kori kitu reka muziki naho muziki wahagaze dili za nazi ha ukuri jewe ndi mwana mujuraze kwanza Jesse mvuka ruguru ndakubwira iki uvuka mubwiza mvuka maja je mvuka mukamesa kumusaka uranyumva ndakuvuga jewe rero ndugu yangu sinigera uranyumva urumva mission zo muri town ni mission nyinshi nibyo wibaza yuko twe tubaye nk'abanyamuji kandi Vivi biravuga yuko uguriye akabare Vivi nivyo urafise akabare hariya nako rusako fisinga ni muri kama amata yera kabisa nice kabisa fisinga zikama amata sawa sinzi we ega twahejeje wewe byo ushaka ko byaheje urusaku ubanje muzuzi karode safi kabisa birakenerwa yuko tubimenya ko byaravuze mada byaravuze ni hari twamubonye mama Leki tugendesha abagabo bafise mama Leki ari he madame ubusuye ko mumbaza no muri studio nikuranyicira feeling Lina iko kamesa mama sha bakuzi ba active urabona Lina yatkirutse wallahi Lina yes reka tuyagira Vivi nagoma nkwepa ntako Vivi wewe unabakuna ni kwepa ariko wewe tabakia pamoja sawa ni mtu wangu kabisa ariko washavuye Vivi ni kubera ko urambaza ibintu bitari byo urumbaza ibintu by'urusaku nanga okay Vivi okay haje mazina ya black witwa gute ya black haje mazina ya utani majina ya utani mimi sina jina la utani mimi niko na jina ya mama na baba na jina ya wanyagihugu wamenipa mimi okay Vivi mazimisi utaboneka vuma kuma social media uri mu bikiyo mazimisi utaboneka warapote nyine ari nyine kuba calm nyine bakakubura nivyo nkunda nivyo nkunda kubonekana mzico nje kuvugana n'abantu ubu rero hari project ije nshasha nyinshi dufise project nyinshi uyu mwaka wundi utanguye turiko turakora indirimbo muri studio kwa Miri yitwa ntituragira izina ryayo YouTube yanyu yitwa gute chaka aba subscribers bacu baje kwagira subscribe wawe Vivi Muyomba uko nyene yes madame afise guyiwe ufise gwa urasubiri Vivi arafise ngene mvuze madame kubera uracanganya wewe none game yawe game yawe na game ya madame ntibiri hamwe biri hamwe gute hage wewe ni wewe niko biri basi dufasha sumamagare basi turamutsa gusa wewe manager mtusalimie muita basi usalimie wewe uko n'urukundo umanzi urindire wewe ukunda n'umugore kuko umumbaza umugore wanje ukunda umugore wanje oya je nkunda Vivi na madame couple yanyu ndayikunda okay uzozura turiha rero tubona urariha kubera nshaka gufata abantu bose ngo cubafatira rimwe namuhamagare turi muri studio turi kwa Miri Pro sinzi yo ndamukura ushaka rengene kumuhamagara nte kamera ngene kumuhamagara ariko abastari biravuga yuko Vivi abastari biravuga yuko mukunda gusora indirimbo za gusa indirimbo uri gusora ngaha yitwa gute hoho ni yagusa izosohoka ryari izo za video audio canke nabana ibibazo bishaka kuri 6 ndabikwariye ivyo vuze nibiki we ntuma kubona kubaje kuvuza amasware yunani reka basi ndabisubire muke ibibazo bine icarimwe ibibazo menye nakwaje ati abastari biravuga yuko mukunda gusora indirimbo za gusa abaproducteur bara duharire kwanza tuhagaranye indirimbo ya gusa ni yaye indirimbo ya gusa atashaka kumenya ko ari byo manzu nyishure indirimbo ya gusa ni yaye ashaka kumenya ko ari byo basi indirimbo ya gusa ni yaye sivyo basi oya ndanyishura kwanza indirimbo ya gusa ni yahe wewe waranditse indirimbo uri umuririmbyi umaze iminsi uri kurandika indirimbo uraje umuproducer akunda indirimbo muraje muravugana indirimbo muyishire ku rubuga indirimbo abantu bayimenye ese iyo ndirimbo ni yagusa nagira dukora indirimbo kugira izitwunguke mbega amahera woha umuproducer kugira gukorera indirimbo n'amahera ngahe ikintu kizomara imyaka n'imyaka ikintu wewe ndirimbo yagusurigire sohora Vivi indirimbo yagusa ni yahe man ukagenda muri studio yagusa indirimbo yawe jewe nta ndirimbo yagusa nsohora kuko nsohora indirimbo nzi kwizoma ejo ico mfungura sawa
urazi nako bajuko nanaso usako Jesse ndo mu underground kacha ndayizo uri musta none ntari mu underground wonsabe mu bibintu baza zomubaza ibintu mbaza je Muyomba sawa nico gituma nakunda kubiha Vivi bakubwiye ati Vivi Muyomba ubustari bwawe bwose imyaka yose maze mu bustari bukumara iki wo kwishura iki wo bishura iki mveze bya bibazo ega ari bibazo mutamushaka kuba babaza kubera iyo ni vie privé umaze bimariki nubona ko nambaye okay basi reka ndakwishure nubona ko nambaye agashati basi kagoroye no muziki ntubona ko imishatsi amaze kugura umuduga bicaye mu muziki nyinshi je maze nakubwiye kuvava maze kugurisha imodoka nyinshi none ubizi ariko nibeko yewe ntubizi cyangwa maze hajya bibeho umuntu agwire muri show mugabe imodoka ndeka ndakwishure je imodoka narahevye kugendesha imodoka kubera nta kugendesha imodoka utagira aho iraza uranyumva jewe rero ikintu ndiko nditaho muri iyi minsi no muri imyaka ndafise n'icumba kimwe nubatse mbamwo ndahazi vumi wanyu haratesa nahuzi ndahazi bibi sinahaje imiduga rero imviriza imodoka s'ubutunzi imodoka barayigonga ukababara nofuma ntunga inkoko zijya abanyagihugu n'amagi vipi buja igana majibu okay sawa imodoka n'ubutunzi okay Vivi ngunda kuri sama social media kubera iki Facebook witwa gute Instagram YouTube YouTube wavuze Insta urayikora Vivi Muyomba pote ni Vivi Muyomba Insta ufise followers bangayo kuri Instagram ubusa nibyo shaka kumva ubusa bana yo ndirimbo yawe rezo soka ryari Vivi navyonze ebizinde none utazuzi busy producer nabizi ubusa mfise ubusa yo ndirimbo yitwa ubusa byose n'ubusa mfise ubusa okay niveau d'étude ya Muyomba irakina ariko tuyimenya ndibaza hanacu y'amashuri wiza ngaragu nabona kuri kicucu uri umutipe n'ikicucu mwisi uraza abantu baba convoyeur bari ngaha gakaca bafise universite batoza desa amashuri cimfise amashuri menshi nawe ndagusumbye amashuri uyu mutuni wa wapi wewe nyene ngaho ugenda na kanani ukone nana mashuri ufise amashuri aba cyamani ba wapi bakubwiye ko ingabira nari mashuri fise menshi uko jewe ndi intare intare zabaye nyinshi okay sawa basi ndi fyisi je ndi fyisi ndi fyisi sindi intare je ndi fyisi my godness bana wewe nikuulize swali huyu jamani wa wapi Vivi warukini sinema wakina filme Vivi jewe jewe ndi muhizi je ndahiga nkunda guhiga udukwavu rumizozi uduhene twimongo nivyo nkunda uduha kapela basigato kindirimbo y'abashaka oya Nicola ni featuring canke chamwiba majambo ni featuring canke ni nije nakubwiye ko je ni wewe nyine Bob Marley ari featuring yagize Bob Marley yarigeze nayonzi nta featuring ndani ubaza featuring cyangwa featuring umamahera urafite amahera nagwe featuring oya je nta nkeneye nawe ukeneye mwita nani atusalimie nani Lina sasa huyu mwana huyu Lina ngidufashe ngiduramushe vraiment reka turamutse gusa nani nicenda mufise mu muko cyaka kumenya impamvu reka ndabwire hari igihe je no muhamagara ka ariko abashaka kumva umushiga nta mana yandago nakubwira iki kimwe nshuti yanjye niwinjira mu mpangu z'abantu ntuzoza urarondera uzogende kwanza ubaza urondera sibyo ganshuti nimba urondera umwana wo mu rugo rondera umwana nturondera umugore n'umugabo n'abana bose niki bose bazi hama umugabo aca bakuronderera ndakuronderere bose rero yaze mushinga nahe nyakubahwa Vivi dukeneye ko turamutse umuryango asiri wanje nabwiye iyi modoka si gwanje ni ya Meri Pro ariko sigwa ariko madame uramufitiye kububasha ntabwo mfise turi ndamufise turi mu nzi wanje ndamufise kububasha muga mwibarabara naco sinzi batumwisangire basahari ari he arinda munyereke yari nawe ni uzi yari madame genda umuhamagare va mande yanje mama Leki ngasi turamu yo ngujyasha yo mambo nje salimia nguturamutse Lina yo Lina nguturamutse uzoza urangire turuha bro akazi kadi nyine kagoye bro Lina vite meze neza akuri misi Meza uraberewe ariko wari wirutse kile
tabisha oya mu bisanzwe je sinarinzi ko muje ngaha kandi murazi ko nitari Bamubonyere ingo nawe na program yanyu nyine nari mfite na program ya office yacu sawa ntacyo ariko ko tumvise ko muri ngaha kuza kubaramutsa vuma ntacyo bitwaye ego Lina umaze imisi widogera ama réseaux sociaux habaye nidogera kubiki ibimenyesha amakuru ibinyamakuru nibyitaho umuziki baguma basubiramo abandi nyene none bijye nibyahise nituvugana ibindi sawa mushinga nawe arakora kuri indirimbo ni featuring wawe ngo ni featuring mwagiranye nawe canke ni je mu bisanzwe navuye muri repetition ari nshinga kugira ndamuhitane dutahe sinzi mu mubaza wenyene ni repetition y'umuziki muraza aho nkorera ntuhazi sinari nakubwiye uhaze none kutaje ushaka ndabisarisha abafanzi n'abahenda Lina ayana madame ko vizuri amenepa ampa bitu yungo mimi sinabuye ko ndi intare ndaho nkora ndondera bwabo kwavu bumwe bwo mu misozi niki ubwira madame washaka ubone ko avyibusha se jera shaka ndayo ko ivyo mukunda amavuta asigaye isiga fresh none je sindi intare yobora amavuta ndi intare Okay sawa mushimiwa indirimbo yaraje nshasha sivyo simwe ni zitatu zine zitanu standard indirimbo zitanu canke 10 ziriho zonye basi ni clip official video vyose ni official video no official video vyose imwe ku ruhande hari umuntu ashaka mutango kwanza basigate tuvuga hari umuntu ujye manager wa ewe ujye manager wa je manager wanje ni Imana yo mwijuru none ujya ninde ngo urinde no na urinde numwatashe we urinde nawe je Isaac no ujya nawe ni nka wewe tumuramutse basi tumvugiye yego muramutse bakuze ba Isaac TV tumuramutse bro nakwaje tusigiye uko uravuga ikirundi byose byushaka sawa nazi kabisa je nabwo urazi cyane ibintu by'abantu nga jali na Vivi Blanche na Vivi Muyomba urinde iwabo urumwatashe press manager uri press manager Vivi Megari binatashaka kuguruka sana cy'umuziki wiwe nicicene je nivyo shaka kumenya hari indirimbo ngo shaka gusohora ariko akorera ngakwa ego hari indirimbo shasha vuba muzoyibona yitwa niturategura mzenya izo za videos za oya izo za audio kwanza video za mu nyuma nawe big up man umuryango murashobora kubana fresh Vivi gumenga arakazi cyane Vivi oya ameze sawa gusa nakunda umuntu amuvuruga mukoroze n'ingumi zoguruka garama kije bana nozi ko ari laya Vivi ninashukuru basi pamoja kati njoo naona mapiano magitari girasa abakunzi ba Isaac TV bagire subscribe kuri Isaac TV no kwa Vivi Muyomba bagire subscribe bagire subscribe babwire wonyene dusubiriremo basi babwire vipi jamani babwire bagire subscribe yes okay nice kuri Vivi Muyomba Isaac TV nice abana afu kutane ni mu nyumbani muri mani muhire tuza muhire hama ndaguhamagara ujye ushaka ndabama nuzurambaza abantu mu barabara mu barabara tukuzimane ndakwereka imiziki ngajya nise yuko muje kunira indirimbo yagusa niyo mpamvu narinje yagusa ni sawa Imana ishimwe cyane amen tuhageruka mu rusengero ryari Vivi tutabeshanye Yesu yavuze gute ishuri Yesu yavuze gute yavuze byinshi Yesu yavuze byinshi basi wavuze gusenga yavuze ko urusengero nyakuri ari gufasha imfuvyi n'abapfakazi hanyuma ni washaka gusenga wewe nk'umugabo w'imishatsi uje mu cyumba cyawe usabe so wo mwijuru azoguha ivyo ushaka n'imiziki yagusa azoguha hagera baje kuri rusengero bari he oya bagume mazu basingire mazu oya none ubu coronavirus musengeraye corona musengeraye corona bana merci beaucoup rero gira subscribe like na share mu mazu no muri Amerika barugaye ni mu mazu Yesu yavuze nta bikundi mu mazu nawe mu mazu Vivi umetisha bana ngure umuryango wa Vivi Muyomba wabumvise ariko dorondera umwanya mwiza tubasange muhira twari twaje ngaha kumva kubaraba barase projects nshasha bagiko barakora kugira ibintu bigende neza cyane bana je my name is a classic gira subscribe like na share twabaguyeho giturumukanye niyo mpamvu ubona ibintu byose inyinshi zose nzako ziratahurika neza kugira byose bigenda ariko ico twatoye nuko hari project nshasha y'umuryango baje barazanye project nshasha vuba cyane bana nyarukira rugire subscribe kuri channel zabo Lina Blanche ni Lina Blanche hamwe na Vivi Muyomba mugire subscribe kuri channel zabo kugira rero turindire ibikorwa byabo bishasha bije
tuzogira interview nziza rero twabasanze wabo fresh bari pose kugira bigende neza cyane bana Juma Jokes wakoze cyane je ngiye kwa Miri pro kugira nyuma ndumva numve twari barakaranga amatuzosubira bye